dukora uno munsi kugira twibuke imyaka 30 iheze Perezida Melchior Ndadaye bamugandaguye abafasha biwe, tukongera kandi tukibuka isinzi ry'abarundi bapfuye b'inzirakarengane cyane cyane b'abatutsi b'ubwoko bwabo n'abahutu muri Prona. Ibyo rero bikaba ari ibintu bibabaje cyane kuko umukuru w'igihugu yatowe kugira agandaguwe haheze iminsi amezi arenga atatu gatonya, ibintu bitumvikana, nta kintu yari yakoze cyari gikwiye yuko amugandagura. Ikibabaje kandi congeye kimukindi cyo bita gusimbuzi kumenya kimukindi nuko baca barengera mu bana kuze abagandagura Perezida Melchior Ndadaye ntabo bari bazi. Bibabaje cyane kandi byasize imvune mu mitima myinshi y'abarundi. Icyo dusaba twebwe rero nuko abo bishe Perezida Melchior Ndadaye bomenyekana. Hari imanza za ngondagonde zaciwe, baragirizwa abantu baragirizwa baciwe imanza bataburanye batazi ico bazira, baronka n'abashingwamanza babavugira imanza ziranyegezwa. Ibintu bibabaje cane, nta kuri kurimo rero urubanza rwa politiki. Ikindi kibabaje kandi nuko nyuma y'iryo gandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye harabaye amatohoza y'ishirahamwe mpuzamakungu baremeza yuko habaye ihonyabwoko. Ibyo byose byabaye akamizwa n'inda y'ingoma. Rero tugira tuti ukuri kutagiye habona, abakoze ako kabi kabishe bamenyekane, ukuri kumenyekane, ukuri kutinegejemo amanyanga, ukuri atakutinda ikibaba, nta mahoro n'umutekano bizogaruka mu gihugu, cyo gutuma bifuza yuko ibitekano mu masezerano y'Arusha yokurikizwa, amasezerano y'Arusha agasubizwa mu kamana kugira ngo kuri kudahabona, hanyuma abarundi bashobore kunywana. Mugabo twavuganye ukuri atagwishana, ukuri kuba kubabaje. Ni byiza ko tukumenya kuri bamwe cyane cyane abasaba igihugu bakagisaba bagikwiye, abatagikwiye nabo ntari gafita mu gahanga, niho amahoro arama azoboneka mu gihugu.